umuhuza w'abarundi Emile Hantine Kanyana ariko ashikiriza ivyaranguwe n'urwego rw'umuhuza imbere y'inama nkenguza amateka yashikirije ko ashima uko ibikorwa vy'urwo rwego biriko biragenda ariko yaragarutse kandi ku ngendeshwa ziriko zirononekarira mu gipolisi kijejwe gucungera uruja n'uruza rwo mu mabarabara kandi zari zigishoboye gufasha. Twaragerageje gusemerera kugira ngo zirya ngendeshwa ziri muri PCR zigabanurwe. Ubu haragiyeho umugwi uriko urabikorerako ariko ntiturashima neza kuko biracuzuye ntiturabona ko birahava. Twe twoshima yuko vyoba vyaragabanutse omwe a 60%, ariko n'ubu biracuzuye. Uwo mugwi rero wogira inguvu, kasubira ukagira inguvu. Bijya bikoresho bigugwa amafaranga y'agaciro, niyo yene tuma dukenera mu kugura vya bintu byose byankenerwa dukura hanze. None tugiye kugura imodoka hataragera, tukagura amamoto hataragera, tukagura ibikoresho bitandukanye, amakinga hataragera, kandi vyari kuba birakora biryamye harya, mwumva tuzoba twungutse? Igikoresho umuduga, imoto nikora amakosa, ukora amakosa n'uwo bayitwaye. Uwayitwaye nawe bashobora kumushira ku ruhande igatwarwa n'ubundi atakoze amakosa, ariko igikoresho muri rusange kaja muri circulation kigakogwa, kuko kubiryamika hajya n'igihombo kidasanzwe. Umuhuza w'abarundi yaraneguye kandi ingendo y'abacamanza bihutira gufunga umuntu kandi bitari bikenewe. Gufunga abantu ni dernier recours, yategereza kuba premier recours. Nico kandi turasubira tukakigaruka ko tukavuga duti abantu bafunga nibagaruke bikubitagashi, bazi barabanza kuraba neza, basome neza amategeko, banarabe ico cyaha cyakozwe ko kibereye ko kinda gufunga umuntu, kuko turiko turaja mu iterambere, tuko turaja kuri yambona kajozoza. Ntizoshoboka na gatoyi abantu bajejwe gushira mu ngira amategeko mpanavyaha bayakoresha rimwe ukutariko, kuko iyo ufunze umuntu ugafitiye ideni uyundi, hari aho usanga umubujije gukora kugira ngo arihe rya deni. Iyo ufunze umuntu ngo bafitongo n'uwundi, ubu uri kurabuza ko ryatongo ishobora gukorerwamo ibikorwa by'iterambere n'ibindi. Ivyo rero navyo nyene baze baravyitwararika, kuko mu busho butandukanye twashoboye kugendera twarasanze y'abantu bafitaniye bapfa ideni, ama affaires civile, twarasanze y'abantu barengeje ibiringo. Ivyo byose bikaba ibintu bituma bidaha ishusho nziza igihugu cacu, kandi twifuza ko coba igihugu gihurumbirwa. Abituye urwo rwego mwaka wa 2023 ushirwa 2024 bakaba bagiye baragabanuka, nayo amadosiye agera ku 427 abituye urwo rwego yaratorewe inyishu. Mu gisata c'ubutungane, intwaro hagati mu gihugu n'indero nizo bisata abituye urwo rwego bavuyemo cane.